Reka tubaramutse mwese muko murakurikirana Ihuriro TV ndazi ko muri benshi muwandanya mudukurikirana muri Deba Magazine y'uno munsi aho abakenyezi uno munsi unondwi kuno kwezi kose kwabahariwe uno munsi rero uko mubizi twe turi muri Monde Entertainment naho nyene ari abakenyezi ari abakobwa bariko barakora kandi ibintu bishimwa uno munsi twamagaye abakobwa cyangwa abakenyezi cyangwa mama sinzi baraza kutubwira ivyo ari byo basanzwe bakora muri entertainment yacu baraza kutubwira vyinshi kukuntu baje muri uno mwuga abenshi bita ko ari w'abahungu abenshi bita yuko ari w'iterasoni cyangwa ibindi cyane cyane ku bakobwa ivyo rero n'ibindi vyinshi nibyo tuzakuyaga ko uno munsi mwese muko mudukurikirana muciye kuri Ihuriro TV canke iPublic TV mwese tukaba tubaye ikaze Reka ronda abaswenda baramutse twakira n'abatumire bacu buno munsi mere mu buryo bw'iwanje turi kumwe na Marjolaine abatari baki bamuzi nk'umumenyesha makuru ngira ngo ivyo nibishasha Marjolaine hanyuma kandi tukuzi nk'umu MC tukuzi ibintu byinshi gusa icyo kuramo kuririmba peut-être kuramo kuririmba basigure neza munaramutse bari kwadukurikira nkuko bivuze ndumenyesha makuru nawe si bishasha byo kuva kera ko nari ku radio n'ubundi atari ku radio mugabo nawe kashobora kusanga kuri TV online donc di web TV hamara nkaba ndi mu MC rero n'abandi benshi bamwe mu MC donc le maître de cérémonie mu biteramo bigiye bitandukanye nk'ibiteramo nka bibiri bitatu umaze gukoramo bati cyane byavuga ibyavuba icavuba ni ca Miss Ngoma ica Harmonize icabaye le 8 mars nyene hari le 8 mars kindi cavuba novuga bibiri byakwiye no avanwa ruganya nivyo nyene birakwiye representation gusa ubundi turi kumwe ngaha ni Oziana ni baki bazi ko witwa Oziana ni baki atari je nawe twari dusanze aho yabana habandi babizi ya je nawe basi twasenga hamwe yajya kuri eglise egaye nabatazi ko wari ukaze muri kuhani je twarimbana na Ozi muri eglise eglise wale mutakura kukata siporo kwa nani kwa nani ya profete ni wa profete wacu mwe twaraitwani uwe tukiri muri nuzenya kaka rubakitabote tukiri muri kaka mitwa dimanche Sunday school no mujama yatwisha indirimbo tukiri bato biringene twakidurira muri entertainment nawe nivyo byanyishe dukurikirana nawe ntavyo oya mugarazi ko pastor tabitwemera kiyagiye ubu twarakuze Oziana muramuzi muri Siren burya Siren kicavuye Siren vibes Siren ni sirene mu gifaransa sirene gisigure je nta gifaransa sirene kama bakuru b'ibihugu canke kari canke ka ambulance canke police c'est ça abatari bakerero muramuzi Oziana muri ivyo TV yiwe murayizi kandi murayikurikirana cyane ubundi turi kumwe ni Berenice de Belle nawe nyene n'umuririmbyi w'umukenyezi w'umufasoni burya umukenyezi w'umufasoni bitaniye kukiga Berenice umukenyezi ashaka umukenyezi ariko niwe umufasoni dufate twebwe umufasoni ni ikintu cerekana indero kanaka bafise uko yigenza ariko abakenyezi bose ntibafise urupfasoni rumwe kugira umupfasoni ari urupfasoni bafise Berenice de Belle ni umuririmbyi asanzwe bewe waravuye muri Sangandira wati umwaka sinavuyeyo ahubwo narakurikiwe ahubwo warakurikiwe hari n'undi azosubira uzocuronka n'umwuzukuru mu minsi imbere naba rero turi kumwe no munsi mu kiganiro cyacu Deba Magazine aho rero tudatevye twagira tugire ko tubabaza ubwa mbere na mbere bose mumvise yuko bari mu mici itandukanye abamenyesha makuru aba MC arabaririmbyi abo bose murabazi nta numwe twatumiye nga mutazi tumenye ingene vyatanguye bino bintu twara twita ivy'abahungu ingene bo babijemo hanyuma tuza kugenda no cyo ingene ngorane bahura nazo muri aho kazi kabo n'inyishu tushaka kuzitorera duhere kwa Marjolaine wewe vyatangiye gute kugira nk'ivyo bintu by'UMC kuri ni baki bari bazi yuko abahungu mu MC mukobwa mugabo urumva yuko na event bikomeye nka Miss Ngoma wari mu MC vyaje gute vyagutangiye mu bon ivy'UMC ibintu
bon je normalement ndakunda le social ndakunda kweshanja n'abantu kuko uri hajya imbere nk'umu MC aba ari échange hagati ya wewe na public kuko n'imbere yuko utangura no gukora urabanza kuraba le type ya public ufise genre ya public niho ucumenya n'ukuntu uheza ukagira quelle catégorie canke quelle sorte de MC ukora umaze kuraba public ufise donc narakunda échange jewe hagati na public donc canke n'abantu hama rero nk'abandi wa muntu akunda kugica ashikirije voilà akunda kugica ashikirije mu bantu canke eka no mu bindi bintu byose bitandukanye rero nari nsanzwe nkunda n'umwuga w'umenyesha makuru ndivuga ko kuva kera kuva nkiri muri école secondaire kujya kunasanga avuga ngo journée culturelle ndavyibuka twarabitegurana mbere ubona bize ku myaka bika nize mu gikungu mutanga no mu gikungu si voilà umva gikungu narahereje kuko mva nayumviye nshinda konje amuzinza mu gikungu rero ajye ma journée culturelle yaba bacu usanga ebana nategerezwa kwanima ariko ivyo bintu rero ico gihe je nabifata nka wamibero kandi rero kuva nabifata surtout no mu ma je nta kintu cangyohera abandi expose mu ishuri bararira je nashaka ndahabe expose niho nabandi konfiza amanota muri expose z'igifaransa ndabibona canke zijya bige nivyo nashaka niba apana ngo ku makopi ngo twandike interrogation expose kugira donc en fait ndakunda kwiexprima voilà hama rero watusanga rero ko mukujya kuno babazi nabigisha barakurukariza burya mu ishure ugasanga dukeneye mu animatrice cyane wa mukobwa yuko no kuno ugasanga ndiko ndabikora kandi nkumva ndabikunze mugabo nka blague ko ntanamara nasaba ico genda rakanu kakadi umba wo wabikora ngatako cyabara nakano kaza umva ko ushaka ubustar washakirwa nyene kumva yuko nyene ndakunda umuziki ndakunda umuziki cyane kuko ndabifilinga cyane kuko jewe ubu MC bwanze n'umuziki birajana birajana rero nayo numva gusa ko ndi muri rya mood y'umuziki birakwiye ubwo muri iyo myaka ni waragatotosho nivyo hatari bugi kugira umve ko byaherera ngaho najya maftere kuko hari haharawe ku mutangano nizo baftere bambona kanya gato nkaca nigira nyene izo nizo zari swing zanje tu wo iswingi ziwawe ko ari ukuboneka kuri stage kugira communication na public c'est ce qu'on appelle la passion la passion chaki nukunda atayindi nyuma ndakubwiye yuko niga no muri seconde canke 3e lettre naza ku mu MC mu bantu baba finaliste baronse diplôme t'imagines donc nuwo mwana muto mugakaja ku mu MC mu donc mu bagiye baronse kugira wumve gusa kuri kurabikora bya bintu ukunda rero ncanja kubifata nk'umwuga byagiye gukura gute ninde mwawe yogira bikwinjizemo hari muri 2017 aho rifa bushapo kabitigita hapana ari muri 2017 niga muri université rero ko nize université de la Tanganyika bari bateguriye bako mu muziki turetse ko abakobwa bakora niba intellectuel nize donc bari bagize université de la Tanganyika hama rero ico gihe jincanza mu nama ya nyuma ya organisation rero ico gihe bari bafise umwemsi barondeye umukungu muri iyo nama numva umuntu w'umuprofesseur ngavuga ati ngo non ngo ça fait honte ngo nta kuntu ngo kuri établissement yose hobura umukobwa ngo ashobora kwexprima neza ngo tukaja guhemba abantu bo hanze birashokana nibari babizi ko hari umuntu biranshoka vyadanze ngo ariko akanakasuzugura université yose bashobora kuvuga yuko hobura umukobwa agara kuri stage uko umuhungu yavuga ikirundi n'umu MC nyene donc udasanzwe bikora ngaha nyene donc yari yamipone we barondeye ico gihe hama rero ndabashoke niyo langage oya yaraje gukora yaraje match mukorana muri babiri umva bashaka les deux langues urumva ko je na akenshi je nkukiye ubwo mu Faransa kenshi mugabo naho nkora n'izindi mugabo domaine yanje n'igifaransa hama ndavuga to ya vraiment mwa ndufashe nabati jewe ubwo bwo MC je nkuko ngo mademoiselle utanavuga ati ndafisa aho mvugira umva mu ishuri kama jorene karahora mwarageze kuri stage no munama nazuguruzuguru nyinshi ngira mvuga nyene mbona bikenewe ico genda bwati muradusuzuguye vraiment ati arahari umuntu umukobwa ngenda usanga bara badelege general kubera abadelege general babatora mu bana bahoze cyane baratangara ati ni gute wowe ivyo bintu wowe nukunkoza ati mushurire ati gusa nyene turavugana neza ati none aho byaviriyemo gutegura bice bibakaze yego nyamikora byaba 2 jours
ko yari ntuzenya yari ibintu vya journée de journée kwa culturelle mais scientifique ibintu nk'ivyo nyine hewe bibe minsi ko mutabura imvogira mu nararonse amaeloge sinzi ndakubwire gute nanje ndarengegwa cane ukatubona ije ko ravuga canke ndiko ndarota bica bishira kuri ndi niveau alors iyo niveau byanshizeko naciye ndayifata sinabifishije gusa kuko urumva navuye imbeza gukora ngaho yari muri décembre janvier cankora muri La Costa Beach Gesabi ava hanze akora le 7 janvier aho ninde aho kuri La Costa Beach ko aho ndumva ko warutangiye kuja muri barebare ninde yaguhaye iryo dite mbese byagenze gute kuko ico gendo ko nakoranye na Amipo hama Amipo nawe nyine avuga ati no mademoiselle Jeffrey maha anyiduza ko turakorana urumva hama bisimukiri ya Jeffrey sindavyibuka Amipo mbwira ko project tuzakorana kuko nawe nyene na Amipo nawe twakoranyije kuri La Costa Beach hama dukorana gutyo onye hama bica bitangurira gutyo birizana kugeza uyo munsi wagenda kuri kwa Sakbini wachi create the contact kumkumbure nizo wa Christians banazigufasha ego kuko umva vraiment imana namangira misi yose nuko stage yose nurira ngera imfira kubusa nta donc ngeza ari contact iza ntazijiva kandi iza nikindi niki za kugufasha wala iza nikindi kuko aho cage cha Sakbini naciye ndo nkaho nindi deal ya smart kuko naciye muri na smart ndabiwa ko wazungurutse Burundi bwose hamwe na Camille twari kumwe ejo Camille baramubonye mwumvise byinshi rero kuri Marjolaine ingene byagenze ugiraze muri ivyo bintu by'UMC reka dusimbire kwa Oziana nawe atubwire ingene ivyo byo kumenyesha makuru byaje genda muzimo byumvise namutse kuva kera kuba tukiri muri Sunday school byagenze gute madame kugira mutangure kwinjira mu byo kumwuga wo kumenyesha makuru n'ingene mwaje kugira mu create na television Saranifanye nguduhere hasi he duhere ingene byatanguye ingene ico kintu cyaguserutsemo nkuko Marjolaine yavuze ingene byatanguye kuko ntivyadukiza bon en fait icambere en fait n'umusini ndabivuga tukuna kuzikira igara mvuga ibinyene nivyo nyene abakobwa mugezweho abamama mugezweho tutabawuzia bitenge mitakuzia kitenge urabi kama uniziti takuzia kitenge ndakutana jabe mimi nakubariki kama takuzia kitenge bon en fait je ukuntu vyaje c'est nanje c'est la passion ko ni ibintu vya kera je nizeredi kandi roze umwana kugira yige section kenshi avuga ati nshaka kwigikura kugira ngo nzobe bon Oziana twumvikana ari abantu biga lettre kubera kutinya ibiharuro apara kubera gukunda indimi okay jere byari bibiri icambere cyari gukunda indimi icya kabiri cyari kwanka ibiharuro ko je bangwe na scientifique après yanalbe meta test hama ndavuga ati jana nongera barasaba basize scientifique je d'abord ofisanga buri bamwe muziki c'est moi bakera nyene swingi yanje abantu bambaza tune gwe ntanzo gunywa ntatabunywa nta kimwe ofise swingizi bwa je musinde n'umuziki ko ofise stress umviriza umuziki mwese chaziherwa nyene n'ubundi Jake rasina niyumvira ko Oziana vraiment yo narabora kukunda umuziki mbwa nabibona muri sens ntawe benga turavuka ndangivire umuhungu nabibona muri sens yo muri Sunday school muri chorale muri chorale ya imwe ya mbere mwana sinarinzi ko Oziana yoza mu bintu bya profane baba jera nakunja wakunda umuziki wose en general n'ubunye n'unkunda umuziki wose anje haje harugora kumviriza kutamba kumviriza no ahigendana ndanabiririmba ndije nyine mugabo biragufasha kwidestress ego ari genje batuma nkaririmba je nyine n'indirimbo kandi sanga ndirimbo nyinshi kaso samba zize kumutwe ko ndayumviriza cyane gushikana hinjamo Jean ndayimenyera ngo ndayiririmba je nyine urumva rero nizo zanje byo kuva kumwe ndakora ukundi ikintu bagikurikirana rero mu gihe ukunda umutsongo usanga uri kurakurikira amakuru y'umuziki abagizi ibi baba bashwaye ne bagiye kwa taxi vero bagizi urumva usanga uri kurayimenya kuva kera rero ibintu byanje byo kuva kera usanga niga bitima nayenza ama emission yose international narakurikirana sangurikirana babane nova ba David Kamere bande bla bla mugabo hose nanzi kuzo journalist navyo nandi tukunda ikintu urumva cyane kuko hari igihe narabaye emission cyangwa nkayumvira barandiri mugisha nkavuga ati yari kumubaza uku
cyangwa hemubajije ugaca wumva akantu bari kumugosora mu guka avuga ati sina micro nkavuga ahanye yakibaje ngo yinjire ndi basi munagisigure neza basi gaca mubaza gutya hanye kumenga basi yeje banshira hajya nkavyibarinze nari kwibaza ukunye muga hose nabwo ngaho usanga ariko ranura amakosa ni bandanye ndagutura inbox hanyu urumva rero yari passion muga ntazi kunzoba ico kintu urumva rero nagiye kubyinjiramwo 2018 yego navyinjiyemo kandi nibaza ko biri gusoma uko nyene atavyo napanze atavyo niyumviriye atavyo Jean nafite umugambi wo kubyinjiramwo oya navyinjiyemo uko nyene nga ozi jewe yo 2018 nibaza narakubona wari mu biki ari Bujumbura TV Bujumbura TV yego naba miss naba bigi missing naba Scott yego sha nivyo na big yego nivyo na Yvonne asigara kuri BTV umva twaraga team nyene kabangera 7 8 gikoyo umva kabatigisi vraiment twaratigitira twenyene twimenya kujya tukimenya ama déplacement tout donc umva byose ni avuga ati ikintu yari passion nturuha warose target yawe wemera kusonza ukiko okay target ya mbere d'abord yari narumva ko ndabikunda d'abord ko nibaza ko utari ufite target yo kuzogira Siren Vibe nari ifisi wanashimiye yajengira nk'amezi abiri ndayitangura ndakunda iyo niyumvirije ikintu cyagikora ko nyene sinda ngamika ibintu nzi ico gihe wemera inzara hari abari kubera iki target ya mbere yari banze jewe nitore urumva ariko ishaka kwimvira ko uzi impano mugabo iyo uri kuragikora cyane uramenya ati ibintu nivyi wanje canke sivyo nkukeje nakana nararirimba urumva kana nari nivyigiye kinini mugabo kuna bivuye mu gasije ndabikunda pe ndakunda kumwe mugabo sivyo wanje urumva sivyo bizonkiza nk'umuganise kurimba biramutunze sivyo kandi nivyo maybe nivyo bizomukiza kandi nivyo bamurimugeje ahari tumuzi ko ari umuririmbyi mugaje ntibari kunya kwandi umuririmbyi banzi kwandi umujournaliste donc hari gihe ukora ikintu uvuga ati ikintu ndagikunda pe kandi sindirimba nabiba sindirimba ati horrible nawe mugabo si impano yanje warumvise ko atariho hotuma uba uzi ngo Jean ndaharonderera ubuzima cyangwa ngo nzobe ngo impano abantu bazomye kora ngo kuririmba n'ubu abantu baramaze kuri tukumva jewe kuririmba zandirimbira mu cyumba cyangwa muri douche mugapara ngo ndirimbira ngo abantu banyumve nk'ivyo cyangwa rero nashaka kugira ngo basi jewe mbanze nitore hanyuma abantu bamenye kubera impano yanje urumva ari mpamvu nemera gusonza nemera kuruha kuzuba urumva nemera gutukwa kugwa amasano urumva amasano gusaba umuntu ikiganira akakwankira ukamwisema nkamenga arakugaburira mugabo akiguhe urumva yaba atari paso bihe bakirikana ugatiraza abantu barangaye khaye ubundi ibino bintu je bizonga ukabiruka inyuma yo ngo songora bihevye uvuga ati jewe iruruzo basi ntacu ndarukuramwe urumva gukora 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois nta kintu ndiko ndakuramwe wa muga ari impano yavuga ati bitangije umunsi bizonkizejo sivyo reka nsonze uyu munsi nduhuye umunsi peut-être ejo ko iyi impano yanje uko abantu bambona ubu niba ndanya nkora nje ngenzo kwiyameliora na meliora impano yanje nige urumva hama abantu bamenye bakunda ivyo nkora bashaka batabikunda bikora nko nkiri mu big na canke itangura ngo ejo nagabura impano yanje abantu bazomenya warare ni nuko natanguye nuko navyinjiye mugurumva ntiwatubwiye ingene rero wa créer Siren Vibe ico kintu cyaje gutumva wo wakoreye abandi uraruha izuba riragukubita ibiki biragukubita wowe kugira uvuga ati rero je wungira nibesheho n'ivyo wanje byagenze gute premier mu je ndumuntu ari dio cyane kutwaba uragoye samanyama aho ndakunda nkora ibintu kunda vyumva genre ndakunda nkora ikintu jewe nabanje kuhuza na conscience yanje kwarevyo gukora birakugura kwakira icyumviro cy'undi wumva atari cyo je kuntu meze umpaye icyumviro kora ko nzi ko mfite ubwenge kandi nemera na conscience kandi nemera ubwenge bwanje ndakiyunga atikiye ndagikoza kirashaka kunteja kirashaka kujira hasi urumva rero mu gihe wowe uri boss wanje we espoir nacambwira ati je nije ndi boss wawe ko nuko ndabishaka swat genda vumbura bage abantu urumva bosage baryamye cyangwa nibi okay mekora ko jewe ukuntu je nshaka gukura je nshaka gukora ntihuye no kuba ubishaka ndabikwankira muganda bikwankiye nazo ntacaye imiganiranye nta yibi hagati yanje na n'umukoresha urumva ugati rero ide niho ahaneje niho ide yavuye ati rero je kura ko ndafise passion
ndafise ahantu nshaka kugera wowe wari ufise target washaka gushikana ko entertainment voilà atari kurinda kuja kumuvumbura voilà genre basi idahuye n'ivyo bakoresha banje bafise urumva naravuga ati rero hamwe no bamfise vyo nta kuba ari gato tugatwara ukunda bishaka jewe urumva tugatwara ukuntu jewe numva ka basi wati kora kora ikintu ukundi cyangwa ushaka ubikora neza kora ubikora deja gikora kivamo mugabo ugiye gukora ikintu ba predict ati gero kuno usanga uri brush bambye mvuge gute bashobambye ndagikore gute urumva usanga uri kurakora uri utari neza meze neza donc comme ça ndatanguza uburyo buke narifise hama umwaka uraheze tumeze neza naho bitaragenda neza uravuze ikintu gikomeye vraiment uravuze ikintu gikomeye cyuko wewe birarenze ariko urakoze cyane nibaza abumva bumvise uzi abumva bumvise uba yuko wewe waranse uravuga ati umva igituma mvuze ko bikomeye ni kubera uri umukenyezi n'umwigeme nivyo umukenyezi no kuvuga abakenyezi nibari biteze uko bashobora kwihagarara bati jewe ko ndabyumva nuko kandi ndabikora nico gituma mvuze ko ivyuvuze bikomeye cyane kubera ko turafise droit natwebwe zacu dukora ibintu ukuntu tubishaka ukuntu tuvyumva nk'umuntu uwo ari we wese pango nuko uri umukoca cyangwa uri umukenyezi ngo ucugana ku mategeko y'abantu ukuntu babishaka kwa none mugabo ivyo iyo directive wihaye iyo ligne editoriale wihaye saba isi yaranteje imbere sport natwe nawe ubibonye undavye muri 2018 na 2019 kumbonye ubusikomeze cyo gituma ariko ndabwira Marjolaine ko urabona ko hariho kandi rero afite ibintu byarintambwe uzi ari intambwe byari uzi para ibigwi bwa mbere kamera koze iyi hafi umwaka n'igice ubwo byafashe igihe gito kugira ngo ushobore kugira aho ngeze ubunye ko navuga ati ndabitwara ukunda bishaka ndije kudabishaka niko mbona ko bizoneza imbere kurusha uko ukunda bitwara rero nakurikije jewe ukunda bishaka ni amategeko yanje ngenderwaho amavya nteje imbere kandi uzi ko n'ibindi bizoza bizoneza imbere Ebana ibintu biraryoshye cyane. Berenice nawo tubwire ko mu kanya cyo tugenda turabire rero ibikorwa byanyu ivyo mwinjiyemo ingene vyagenze kugira nawo mukishaka ko bigera n'inguto mwifise. Berenice we vyagenze gutura umuririmbyi ageze kure amaze kuca mu bintu byinshi maze kuja mahiganwa menshi maze gutsindira ibintu byinshi urafise izina mu muziki. Mu bakobwa mu bigeme mu bakenyezi biragoye gose. Wewe vyakugendeye je nanje byatanguye kera cyane kuko novuga ko jewe navukiye mu muryango usanzwe uri kubisa baririmbyi bakararirimba akaba ari na maître chanteur namvise ko ni wanyu ari amu namwebwe ngo mwisengero ni sawa pasteur tugora pasteur benshi nakuriye mu isengero kandi nkura nyene ndi nakuriye muri Sunday school ariko keshi muri Sunday school jewe nakora kuvuza naravutse nahereye mvuza ingoma bavuza n'amaguru n'amaboko nabanje kuvuza amapercussion zijya ngoma z'urushaje bakubita n'amaboko canke keshi jewe narakeye iby'iwanje uko ingoma baba bihagarika je nkayiryamika kugira ndonke amasomo menshi muragutyo nyene muri chorale hanyuma umaze kugera 4e primaire ntangura kwiga gitara hama umuntu yanyigisha nawe ntabyo yarazi neza yarazi nk'uturote nka tubiri ko papa yarafise gitara ariko nta mwanya yarafise wo kunyigisha nshitse nkamwereka papa acambwira ngo yogo baguhenze ngo sibyo none yari yakweretse ibiki je kubura ndazi ingene bafata dona nunze dona sol na re kunyigisha aho nyene ntiyabanje no kunyereka le note de base yarafata nka he akambwira ati he bayifata gutya nguko yimuka agafata hose yagenda ambwira ko ari he aba bitahura cyane ngira nabazi gitara urazi gitara wapira nakimwe ariko atahura urumva ugana n'ibi bintu byumvikana akanyereka ngo nguye n'ifato ngo yafa hari ifato yafa canke note yafa umva ko bincanga yashitse muhira ngo umugoroba baje nkamwereka akacambwira ngo yango baguheza ati fani yigusa yitwa gutya inayica wifatiye ngaho yitwa gutya igitari ngo ufye uragihejeje oyaye ahubwo naciye mbanza kubwiheba kuko nabona yuko ibyo banyigisha ko barampenda
gusa nari maze kumenya gufata umujya urazi ku gitari urinda kumenya gufata umujya imbere yuko wiga kuvuza hama gitari ndagihagarika cambandanya muri chorale ndirimba mvuza ingoma hama ninjiye secondaire rero niho nasubiriye kwiga piano guitar kandi eko papa yandondereye umuntu yigisha muhira muri vacances akambwira ati wakazi ukora muhira uravyuka unywa icayi tetre woze nk'ivyombo hanyuma mutangure kwiga aho wari ukiri karusi natangura kwiga nko guhera saa 3 saa 6 nkafungura nkasubira nkavuza meje gufungura acanduka gatoya kuva saa 9 saa 10 naho mbyutse nkasubira mu byo nize mu ijoro naho nyene nkasubira nkavuza kugera 22. Urumva ivyo byaguha hiti yo misingiro niko novyita oya kugira uje mu bandi gute twaguma turirimba yeso tubabwire babe gukora bijya bintu jewe rero nshambaho muri jewe mfise ubundi butumwa butandukanye nubwo bashaka baririmba haleluya ndagushima mana numva ko hariho igindi comportement abantu b'Imana bakwiye kugira haba mu by'urukundo amahoro ubumwe kubahiriza gateka kazina muntu gateka kazina muntu kandi ndiko ndamwereka ko jewe nanditse indirimbo ndamwereka papa akambwira ati we iyi ni byiza kosora gutya hindura gutya ntiyigeze abona yuko ari ikintu kibi ndiko ndakora ariko mbandanya mu isengero kubera yuko sinari bwaronke ubwo bushobozi bwo kuja muri studio cyangwa uja hano ngo mboneke jewe nagiye kuja habona mpejije secondaire ko mama yaranka cyane ko ninjira cyane mu byo kuririmba ko yabona yuko notakaza umwanya mu ishuri ugasanga biragoranye tubwira ingene waje rero ingene indirimbo yawe cyangwa kuvuzwa ku radio kugira ingene naje ingene vyagenze nagiye muri Premisique ya Premisique okay aje rero Premisique ya mutoyi wawe twari kumwe muri Premisique y'umwaka Premisique ya mbere ya 2012 burya ni wasubireho karamu dufoto 12 twari mu gihugu cyose burya foto y'abantu 12 narimo ni wari waserukiye intara ya Karusi sinari naserukiye ahubwo intara ya Karusi gusa naserukiye region wari wageze muri region kuko natsinze mu ntara natsinda no muri region hanyuma mviramo muri quart de finale mu Kirundo Kura zijya Premisique yari ndende cyane hariho audition hanyuma bagatora 10 cyane namutoyi wawe yagarukiye kuri baja mu ntara rero ndabuwa mbere wa kabiri yari John ariko igitangaje John niwe yanyigisha John Melodica niwe ya forma naza ko ibyo bintu byagwaye nguvu zo kumva ko ucubandanya gose ubonye wamusumbije John yari yo nteguro jewe uko nabona ndaje secondaire abavyeyi bashaka kundekura gukora icyo nkunda ko jewe muri jewe hari umuziki uko naho nari ku ishuri jewe sinagira pose nk'abandi pose yawe yabariki pose yanje naca ngenda kuvuza batterie pose yanje kwa kuvuza piano cyane kuririmba nari fise niga mu 12 mu kabiri muri itabo nari fise na club kabana babatwa na forma kajana muri natire ngabigisha gutamba kuririmba umva je umwanya wanje wasanga udasa n'wabandi sinigera ndo umwanya ngo kuja gutera ingo nivyo byaragushikanye Bujumbura ego cyane ko Premisique maze kuyijamwo niho ko baje Karusi bwa mbere ho batiteze ko ari no muri rivyo bimwe bahasanga cyane ubonye ni Premisique ruka ari hagoye gutoramwo ari abantu bazi kurimba gusa ico gihe ho nta nivyo bari biteze ko nganaza ko batangaye baratangaye yene kuko naririmbye nongera mvuza piano ico gihe byari birekuwe byari birekuwe bien sûr mugabo muri audition waririmba nijwi gusa hanyuma ngeze rero hajya kuri stage candirimba mvuza piano baratangara gose Karusi umuntu avuza piano w'umukobwa encore cyanyene ndabandanya hanyuma maze kuvamwa muri quart de finale mu Kirundo baramanura bati
fo kubandanya rero Waciye ubandanya gute? Kubandanya Ubwo ushiki Bujumbura aho twaresanganira wadugira ibiki byagenze gute? naciye nsaba muri jiri harimwo Budi. yarafise studio Muhisi Budi. yakoreramwo Amir hama ndamusaba Budi ndifuza yuko indirimbo ko je muri music nakoresha indirimbo yanje Budi yagufashije iki? ndamusaba nkeneye ko iyi ndirimbo nkoreza mama no yijana muri studio arambwira ati studio yanje irazimvye none uzobishobora namubwira ati je mfise amahera ya anye urashaka kungira reduction aremera tugenda byibuka ko indirimbo yanje narishe muri studio 80,000 hari muri 2012 nyene mu mpera hama ibyanyoroheye warabikunda kweri ninde yakuriye 80,000 ni jewe nyene amahera nakuye muri Primusic niyo naciye wacuye investissamo hama ndazi Bujumbura ko nari nk'ibikarusi ibyanyoroheye ndababwira ubwa mbere muri minsi ya mbere n'ibyari by'inyoroheye Bujumbura nta muntu n'umwe yarazi muri Monde Entertainment atarabambonye muri Primusic ba DJ Ashanti ba Patrick Amede nabagene babu Amede ari muri Australia oya Patrick Amede uyu ari ngaha akora by'amafilme yego Amede bari baranyemereye kuzofasha mugabo rero Bujumbura je navuga ko ntaho narinzi byagenze gute mwahuriye nande waruje wahaje uje gukorana na Budi ego hama byagendeye rero urabona keshi mu myaka iheze ko byari bigoye ugiye muri studio irikoreramwo abastar batakuzi barakora bavuga ati ko gatumwaye yamasura avuye ntibyaguca intege oya byarambabaza ariko ntibyanca intege ahubwo byanyongera intege cyane ko jewe narinzi yuko muri jewe hari ikintu mfise ko narumviza amaradiyo nkumviza numva amakosa menshi nkavuga ati aba bantu umunsi nomanu ego numva ko none iyi kosa kubera iki muri studio bataryumvira umunsi nomanuka umaze kumanuka bigenda gute jewe sinari nitayeho ngo wesa gute ngo mvuye he ego nari narizi nari merije itabu ko yafise 18 waba wubashwe mu myaka iheze eka no hama chenyene navuga ni uko ndi kose nta ngorane je ndazi ico mfise ashika kuri studio akaca haza amafariyazi nuze akacambwira Amiri ngo banza usohoke rero baraje star ngo urumva ngo arihuta cyane ngo agira kanu gato yubusa nawe uti ngo aca gucubandanya urese ndanatangura narubaha vraiment abantu abastar narabubaha gose uravuga ati cyo tuzokenerana nzobakenera nkarindira hahera nk'isaha yose shayi ni ya minota kweli kakanja vraiment gabo nkatekereza haza mbona barasohotse barigiriye namaze 2 semaines Bujumbura barachupia abasani barayo reka nonda uyu nuko yagize imana akaronka Maria kuri ya studio urabiza bataronka Maria kuri ya studio babakenyezi bigenda gutega batubwirire bagenda oya je nkiyo story ni yambaye ko beshi zawumva ngo baciye basaba ngo turyamane ngo byaciye bigenda gute jewe rero urumva jewe nicwa nishavu jewe namanutse Bujumbura n'ibyo by'amabisi ntazi ko iby'amabisi bibaho waje gute utaraza bahera uze yakeneye jewe narava Kamenge gihe nabakamenge izo ndwi zibiri zose nazitonze amaguru Kamenge urugo ruba abakobwa ba ubirize amastrago bacamo ibi bintu kweye yindi histoire yabaye ngaho onye ntazopfa nibagiye ni histoire ya sinzi ko arontunga yaraje arumbiriza indirimbo yanje muri studio arayikunda aramvugiriza solo hanyuma nsubiyeho bukeye amirambwira ngo solo yaratakaye arontunga yamaze kwifatira indege
ndababara ndamubwira Budi kubera iki iyi nzigo vraiment ngo basi ngo nzo kuvugiriza iyindi ngo ntacyo yari solo nziza ndabyibutse vraiment ngo atasha ntacyo ariko Imana ishimwe Budi yaravugije indirimbo yasohotse le 13 février sinzo wakoze imwe yego yari mu 80,000 haricyo yagufashije cyane gose iyo ndirimbo imaze gusohoka yatanga kuvuzwa ubwa mbere kuri radio Salamu aba Elvis n'abana barafa ni Rafa y'amakiganiro nabutse yavugije ubwa mbere cyo gihe DJ Ashanti yari yaranyemereye kumfasha nkamutelefona agira gute nkamubura ngo warikera kuna bara DJ Ashanti kuri Rema FM c'est none 2013 aho onye niko ndakubwira hama nyene iravuzwa ndagira amahirwe irakundwa mariza mama ndavye urugero nari ndiko mvuye Garusi yarakunzwe ncandaro nkabona shaka n'ibiraka bya le 8 mars ku rwego rw'igihugu kundiri ugiye naho ucengetereye gute oya sinacengetereye barayumvise ku maradiyo kuko yaravugijwe kuri Salama iravuze ku Isanganiro sinzi ukungene bayumvise ku Isanganiro irashika kuri RTB kuri Rema hanyuma ni Ashanti yazibapatsa oya ubwa mbere umva yagiye kugira abakobwa ariko batwumviza basema review kurimba amenye ngene bigenda ukungene jewe byagenze kugira zishikira maradiyo nayitwaye kuri Salama gusa Rafa niwe yamfashije kuyitwara ku Isanganiro hanyuma handi hose simenye ingene bazihanahanye ico gihe hari Rafa yari yakunze ku rugero rudasanzwe aba journaliste bakunze Marcel kutwenze Rafa icyatumye Rafa agira motivation yawe nukuri Rafa yarakunze iyo ndirimbo kandi ikindi yarafitiye piti ati umwana yavuye Karusi yaje umva waramuhaye histoire ramubwira nawe nyene umenga ntibagiye yari yarambonye muri naje ari jewe mu gukora nesi amarero bya le 8 mars bamaze kuyumva ku maradiyo umva ndi umunyakarusi hamico gihe umunsi mukuru wa le 8 mars wateza kubera ikarusi ico gihe kuko umenga hatwara ministre barashinguye umva iyo ni le 8 mars ujya madame Clotilde aca barantumira canabwira ni John ati nta gukinata ngakora katsi kuko John niwe yari mu DJ ico gihe muri ugo rubanza tugenda tutwara grave n'ama CD turavuga tuti no kudandaza turadandaza ndaririmba barayikuna camvuga nti n'abakeneye kuyigura ngaha anyiziriho baronse yo nagasenkanye uwo munsi nadandaje 150 kuko isede imwe iri kwindirimba imwe nayigurisha 10,000 ngo baje ba ministre bose baje bose baraguze barapasa amakomande bose yakamaye ko yacibwenge kera hama gutyo nyene biba birabandanije Isanganiro award byagenze gute Isanganiro award aho umva aho nsavye mari mamazi ko baje makujya kwa Rafa oya kuko jewe Isanganiro award bwa mbere nararota kuzoyijamwe kuva kera nakora mvuga nzoro nka Isanganiro award ico nakora cyose nibaza ku makriteri ya Isanganiro award navuga nti nzokora indirimbo mpaka itwaye Isanganiro award kuko yari hari Isanganiro kuko narabona niyo award yari hari mu Burundi ayironse wavuga ati yaronse ikintu yaronse promotion kandi Karusi yari ifise agaciro kubera John yayitwaye 2014 umva kabona agaciro bahaye John nawo kabona mu ntari ngene bamufata nkabona kandi navuga nti kugira afatisha Bujumbura ifoko ntwara n'Isanganiro mugana na Christian Savyera tugiye yuko kugira mu menyane byaciye kuri John amaze gutwara Isanganiro umva ico kiratahuritse ingene mwamenyanye na Christian Savyera hanyuma ingene wagiye muri Sika byagenze gute muri Sika ni nkuko nyene nkuko Isanganiro byagenze Sika kuva igitangura je narayikurikirana abgani mpaka nzojeye ibyo nakora byose ndavuga nkeneye kuronka indirimbo izonshikana muri Sika nkeneye gukora nisunze z'ya critère nkakora ijoro n'umutavuga ni ngaha nkeneye Sika kandi maze gushika inore maze kugaruka mpejeje university kuko nitaye ibya Sika
mpeje university ndavuga nti ngaha rero niko nkora album nisunga sika nari nisunga kandi niyo bita Escal Bantu just nakora nisunga amakritere yabo umva ivyo no ma recherche wagenda uragira ukabirondera hirya no hino ndavuga nti ndashobora kwiha umwanya nkavuga nti iki kintu sinshaka kugitwara uyu mwaka mugani haye imyaka 2 canke 3 ndashobora kugitwara cankora rero cyane nisunga amakritere yico naho rero reka story za Bernice mumva nitwo zivamo ni ndefu sana mbwa kintu nyamukuru mumvise yuko Bernice arafise ukuntu arondera ibintu biza kugira akamaro nukuvuga yuko kugira uje kurondera ibintu bya sika nuko watahuye kwaza akamaro k'umuntu yamaze kuronka sika ibintu yunguka urabona ko abandi bakobwa ni muri benshi mwiyumvira gutyo Bernice uravye par rapport y'abandi bakobwa biyumvira kugera kuri izo ngero ayo matageti nkayo yiwawe oya mugana we Bernice biratahuritse none wowe uzura kwita igya gweranda wewe ugera kwita gweranda ugaruka sivyo ariko rero kwera ndabona ibi bintu story zaba ko umva bose basaba story ni maremare mbwa twumise bose ngere byagiye biratanga ngere byagiye biragenda ariko ahanini nashaka tuyage burero kuri mu ncamake duciye make intambamye ubona umukobwa ari muri entertainment w'umu-MC w'umu-journaliste w'umu-artiste byose murabikurikirana zimwe muri zo nizaye uyu mwuga rero w'umu-MC ni umwuga utawukunde by'ukuri urawureka ukawuheba ukawuvamo kuko icambere ni ikintu ubanza wakurambaza ko ukumbesha urashobora kubeshaho neza ijana ku ijana ariko ukubeshaho mu gihe uzi ibyo uri kurakora kandi uhaye agaciro kuko n'umwuga uwugenzejemo nabi utwara nawe nyine nabi hama kandi ikindi naco intabamye dukunda guhura nazo nuko igintu nako ndavuga ko bigumye ubanza kwanza kwitegura hari ukuntu hariho bamwe bataratahura neza ku kazi natwe bw'abakobwa usaba kuja kugaragara imbere y'abantu usa neza ugaragara umeze neza uboneka neza kandi uwerekana ko wihagaze ko barakuza kumva udusore tw'abakobwa mu makriteri y'UMC ivyo birajamwe sivyo mu bintu haruramwe ukugaragara kwawe kuratuma n'abakora bakumva canke bagukurikirana sivyo rero ivyo kugira ugaragare neza nuko ya noti mwavugana isohoka ibaze rero umuntu muravuganye agashaka kuzana ibintu vy'imikino kuko mu ntango narakuye n'ingorane nyinshi ugasanga yaguhaye avance binashaka ku avance aho canke mukandika contract turaza gukora amance ndagura ugasanga bironse ivyo rero vyaba ari ibintu ukibuka amahera washizemo kugira ugaragare kwa kundi neza ego ubusanzwe ugaragara neza mugabo ubushaka ndumva igeniye ubifata nk'urubanza ukiza kwifata nk'urubanza cyane ko mu byama entertainment bavuga ati bana shopping yonye n'amafaranga itwara ni bala cyane gose byose biraharugwamo rero ukaca wibuka kwa kuntu vya bindi washiramwo kwa kwifata neza ya déplacement iki ukaca ubona umuntu yakora gukinisha na yandi uca wongera ko mu kumurondera kumvura citse intege kabisa ivyo vyakuba ko Marjolaine ugitangura ivyo bintu ivyo vyarambaye ko cyane cyane biracaba oya ngo nibigikunda abagabo ikintu cyose kiraza kugira burya ntihage ikintu na kimwe kizokuba kubabare hari ikintu kitegezwa kuza kugira no ariko bavuga ati kugira ube inzahabu wanza guca mu mucanga sivyo kugira ube inzahabu hari ikintu kibanza kuba ntibaze ngo kugira ubigiranga derrière toute réussite hariho histoire nuze kwigera bibaza yuko umuntu wese yashitse hata ntushobora gushuka uko nyene utegeza kubanza kugira ubushikeko byose byagiye birakwigisha kandi ugenda uraharonkera n'abandi bo bakunza kugira turazi suko bikorwa fumuronka biki ngabo vyiza gira amakritère n'ama principe ugenderako rero kuva ico gihe ego vyarashikira rimwe kabiri gatatu nagize n'Imana Jefferson n'umuryango papa na mama baranshigikira muri ivyo bintu je mama wanje na supportinga cyane mu ntango yavuga ati ko vrai muraruha ivyo bintu basi bihe bazi cyanyira uko ndi kuntu muravuga ati umviza ndaguteza uzoze umviza batagwaya nana kandi mu ntango urabireka hama ndafata yindi strategy rero kuko hari n'abandi bantu bagiye baraza mu namba minyene nakuna abavyeyi usanga bakubwiye ati nawe mwana n'amashuri twakuriye ivyo nivyo uruhukiye mukwe bon jewe ikintu urazi yuko muri papa wanje na manje bose n'abantu banevuye muri education cyane rero
ico kintu c'ishure bavuga ati ivyo ukora vyose ushitse ku ishure uca ubivamo. mama we yarabaye directrice wanje kuri semene lycée municipal Nyakabiga mu mere ya canke ivugiza mutamara babizi ni nyakubaho urumva donc nari mfite nuze nyimwe donc ishuri ugenda neza hamubandanye n'ivyo bintu une fois tu shute ku ishure umva mere wawe yamya aguhanze kwigisha ku kintu kijanye n'ishuri na papa bose na mutama amugiye kumuzanira ngo nakemba mu MC mama ngurumva ngo bari yango ari babishigikike ko nabo nyene monde ya musique barayikunda barakurikirana abantu bari umva babwiye ati je ni passion kandi ibi nta ntiwo binkuramwo yari ndose passion ngabikunze kubera ego je tukira abana batonya zya concert za Mr Nice zabera kuri musée vivant mama papa barabatwara free twaragenda twese baravye nyene cyangwa cyazi bafise voilà ibi bya concert n'ivyabaye bishasha kuri bo ugavuga ati uyu mwana ibi bintu gute urumva donc ibintu byabaye MC OK d'accord mugabo avuga ati une condition que je lui donne rero kandi ni wa mwana kandi twamye tugira ikiyago n'abavyeyi rero byaranyoroheye naho usanga avuga ati wewe usiga witaho cyane inyera ugaruke voilà rero izo rero zabaho n'inamba mugaca usanga rero naho ukorera hari ukundi kuntu abo mwakoranye canke bashaka gukinisha akazi kiwawe bashaka guprofitisha mama ya mbiri gukinisha akazi kiwawe mu kukurandira par exemple nk'ivyo mwayaze agashaka gutevya kubw'inyungu ziwiwe kugutevya gute par exemple nk'ubu unye nkaho ndavuga nko mu ntango akujya kuntu amahera wasanga ariko kontra gufana muntu kuyifise yifise mwayisiraniye ukamyiruka inyuma kwezi okay urumva rero ku akajaguma ashaka uzoziza isaha akashaka kugira mubonane donc akazana izindi histoire zidafashe rero hari ukuntu rero ari strict cyane kuntu je twavugana guhamagaje hama convocation kabisa mugabo ndavuga ati ubuzima ndabusha byo kukwigana n'abantu b'ubunya ndabihebye wabitoreye mutu wawe bitoreye muti yuko murahetse ntabwo umva biba biri officiel kandi umva ni hamwe ucusanga umaze no gushaho ama principe yawe hari n'ukundi kuntu n'umuntu akuzanisha akuha icubahiro bivanye na n'ukuntu rukura donc na principe zo wumuhaye hari ukundi kuntu voilà uja kwiga strategie ya négociation ico kintu gikomeye urumva hari ukundi kuntu ukiri muto hari ukuntu tangura nyene nka muto mugabo bimaze no kuntu bumaze gukura hari na strategie ya négociation ihinduka n'umuntu akabona yuko ndiko ngira face y'umuntu afise business uravyumva apana umuntu apana donc umuntu ashonje kuko benshi bafatira nk'umengo urashonje sivyo turi ku kazi kuko ni magiriranire siko je ndi ngaje nkagwa akazi keza evenement yawe iraryoha hama nawe ubu mba ndiko ndabaho kuvyo bintu uri kurama rero bica bigenda gutyo social gituma ntayifatiye ko cyane kuvyo nakaca nke nakashobora kuvuga kuko lo social birabaho ugasanga shike mukobwa basha ashaka kuja akavuga nico naganda kubaze kubera wewe bakamire ni mwatemberana mu matune y'intara ego haje umuvyeyi yarumva nyene ati je nga Marjolaine ndamuretse ndazi ko azogaruka ari muzima ego bon hariho rero yantuzenya ko je ndi n'imfura muhira hariho na ya sens kwanza responsabilité uba warashize mu mitwe y'abantu no kuva muhira ubuzi yuko tu dois être urazi ko imfura tu n'as pas droit à l'erreur urumva kandi rero uri muhira voilà abakurikira bose hamara hari ya sense responsabilité uwo warahaye mu mutwe yuko nta rero ugomba gukora rero baba barakwishizemo gusho onye ranaruhisha urumva hamara uhereye kuri social rero Camille wamvuze kandi Camille n'umuntu twagendanye cyane Camille abitsi kwamukwana amadiri menshi ebana ndanamushimira cyane ko ebana twe nawe twarashiye mu bintu byinshi yaranyuguriye imitwe cyane ndamushimira donc aho rero nako ndavuga turi no kuri stage hari n'abandi banoshobora kwakoze Yesu mwana ugenda yarasatse ugenda nagibiki je no ugiye kuntanzoga nwa nta kintu na kimwe je nubwo mba nzi ko ngiye ko ruwemse yani sora n'inzoga ubu abantu bose turi kumengana n'umwana inzoga Yesu nanje twese nanzoga Uziana nawe kazizi Uziana rero kwa mwata asaba batanga inzoga kwa kandi kira tukirabana nta nzoga ngo mugabo kuva ukuriye waciwe tumurongo espoir
wabonye ko Idris ari kuri kamera gusubira muri Sunday school urumva rero tuzatujya mu Sunday school je kenshi burya nzi ko mfise n'ubwo buensi haragera amasaha cansohoka mu bindi bintu nkaja muri mood wensi donc nkamenya rero ngatangwa kwiga jenyene urumva burya rero nja kuri stage ntanafunguye kenshi la plupart yaruhisha muga ko naje nabikoze imyaka myinshi kuko mba fise mba niko nifokasinga cyane ku kazi ku buryo nta kindi kintu bashaka mfungura mu nyuma donc nivyo kunywa bya bindi ngo ndi kuri stage ngo nzanira ngo ngume ntwa ya ego mazi nanyo kandi umvutana ngo ndajya ngo ndiki ngo ikintu oya sinda navyibuka ndabyuka byaheze ngo ndi ndashonje nani urumva sino ndi ku kazi kandi banza gufokasinga kuri ibyo rero hari igihe umuntu avuga ati umuntu yarasaze ngo canke ngo bajye bakobwa ngo ugeno wagira ugituma nata cyane ku mwanya kuri ayo majambo ntubaho umwanya ushobora kuba victime y'uko ingene umuntu yavyutse urumva we wavyutse wumva yuko ujya muntu bivuga ushobora ufise impamvu wabivuze kuko ushobora kuzi ari uzi canke wo mu muryango yagize ikibazo biciye ngaho rero sishobora guca njewe njanwa na umva ni cha kintu cyo kuglobaliza ugasanga kwera ari abakobwa umwe cyangwa babiri bari muri entertainment bigenza nabi bagaca babona ko mwese ariyo masana mu mugabo ariko warumva yuko umwe ariho abarisi yayoze bien sûr kuko urumva uvuze ngo kunuku hari abakora ubuganga kandi baragenda gukesha baragenda kuri akwizamu kwera kibagiye bativuka ko baje kwizamu bakarara muhira eske ni Simonde ibirimo n'ikindi gitsina kitari abagore hari ibindi bintu byinshi usanga umugore arabaye buje kurara canke yo gutaha bridge sijya stage ahubwo bivana n'ukuntu wewe wakira ibintu rero ugiye kwita cyane ku byo social yo yibaza ahubwo je nita kukwereka yuko nita kukwereka le côté positif ya chaque ariko negativité yose ndayirandiraho ndakwereka côté positif nakwereka yuko vya bindi wita gucya birantebeje imbere vya bindi wita gucya biratumye ukuntu nakuriye ariko vya bindi wowe uyumvira ko negativement jewe bigeze sho kuita kumenya cyane donc nivyo rero uwo mugabo wa MC urashobora kubeshaho urakugurura imiryango kuko uyu munsi ushobora kuba muri uyu mwanya kuko ndakora MC ngaha twicaye ejo nkaca nsinya konka yo kwicara ahantu muri bureau 4 mois kubera ko umva yari bashatse hajya barabonye yuko ujya eloquence iza gukenerwa muri negotiation kanaka n'indi entreprise nivyo bikunze no kushikira mu bintu byose byo mubona nkoramwe kenshi usanga ari gwa rukwegwa negotiation niyo usanga abagenzi babanza ngo nivyo nubikura he no nakamuzinanye gute nakamuzinanye biza gucyo nukuri nuko nyene biza usanga mpagaze nga ha mundi mubati mbena no gukora webc twokorana kuko nize management twokorana ukuntu tibone naho muganje usanga rero bigenze gucyo donc ni kimwe cugurira imiryango yanje myinshi abakobwa rero bariko badukurikirana bashaka kuba ba MC n'umugabo bien ego je ico no babwira banduze kwanza ubishaka ni usikwiye kunani ubikunda bimwe Oziana ariko aravuga utangura kwishakisha kwa bakwanza kwari vyawo atari vyawo ego ushiremo yuko kuko sinokubese kubaca intege mugabo mukuri biravuna ariko kuko ikintu mugo gikunda nikikuvuna ugikunda ego ukubona vuga turapfuye ariko wowe wumva kumengo nimo nakuboneka mu kihangana baze mugabo surtout babe maso nibajanwe cyane kuko hari byinshi bihenda amaso muri uyu mwuga hari byinshi tuhahurira na benshi uhahurira na benshi kuko twese uko tuza gukora mu mwuga tuva mu mico itandukanye ni nkuko hariho amanuzenyi amaklasi ari hashi hari rero ibindi bihuvya abana babigeme bakiri bato sivyo ugasanga yagiye ngaho nyine umwana akiri muto yaje mu muga ukunda muga kubera ko ivyo bari kwaramwereka kumbure ko yafatanye 100 aca yaronka umuntu bwati yo petit tuzi kubikora neza ndaguye byose nkanimire uzuze kuyatora ejo urumva rero ugiye kuyatora ejo yamikwega nigendana gucyo ugati yo jiwe msinabukoze amasaha 8 bamaye sanire mena mustari yigeze kumva yakwinspire umwemsi Mustawa umuririmbyi simuki kwa umva uri mu MC muca mumenyerana sha Jeffrey mufise umuziki udunda neza ego vraiment nta muntu wiyumviye ati je uyu vraiment hamwe noshika kuri stage tukamenyana tukabenyana kujya mwandikiranira na Ozi cyane nande tuyu muntu vraiment
wapi vraiment bon bose nyine hariyo nyine uya no les grands stars aba grand stars tuzi donc ari uya aho rero byo bigufasha muri evaluation uravuga uti ubu mu Burundi tugeze ku bastar bakuru n'abashi ko uva tene cyase ko wumva twumvise kuri responsable tukunda ivuga ku mukobwa aje ashobora kuza mu MC kora bikunda kora bakunda wa muziki muga kube agacaurana wa mustar yari yararose kuzomubona cyamba ndajeje none muyambi numva kubiga muyambi ko ibyo bitandukanye wega rero nizo nyene rero niza nta wona warahari oya nta warahari vraiment Oziana we yarahari wa wundi umva ko hostinga umwe wavuga ati bana uyu ni umuhostinga no nta uhayde no Beyonce ngirango nawe nzomurangira na Beyonce n'umuhungu umuhungu Chris Brown okay Bruno Mars twenda babwira umuhungu uyu yakwivuga muri sense yuko yoca gukora numva ngo ndarenze ahubwo yoca gutwara mu bindi bintu kubera ari umusare wa muhari no bavuze abantu bahora bumviriza wo tubwire intambamye wewe oyego muhura nazo mu mwuga wo kwigisha amakuru abandi bakobwa bo kwirinda ko zirahari muri afata hari ikintu Olga kumenyesha amakuru muri entertainment uri umukenyezi n'ibintu byoroshe gaze bon jya kujya ni muzoroshe kora ko ndi mu mwuga nifata nk'umuhungu sinifata ngo cyangwa ndigitsina gore cyangwa ndigitsina nkora nk'ukundi umuhungu wese yokora urumva nkora nk'uko no kubona wowe uri kurakora cyangwa nakari karakora urumva wowe intamenye ngo wohura nazo nje nanje nohura nazo umuntu yoza aje kunyitirana ngo kundi umukobwa atakumbira ko uburofa abantu kenshi barumirwa ubwo baravuga yuko aba muri entertainment ari abahungu benshi baba baguruguru muri ivyo bintu ivyo onye uzubizi deje sivyo kavuga ati jewe Oziana ndamu ya wajubizi ko ari kubameze bose nandabizi mugana nabimenye nk'ishika turabizi reka twese turabizi yuko iyi monde umengo harimo ibintu birekuwe umengo harimo oya muri entertainment birakomeye muri uzi ko ari twe dutuma abantu bayifata ubundi kubera ko ni ko ari kubera twebwe ari twe turi mu maso y'abantu ariko shakuje muri banki shakuje muri banki vulnerable ego urumva ndababwira ikintu twotahurana kandi twemeranye n'ukuri ndazi ko mubizi nimuvyirengagize nuko muri entertainment umengo hari ibintu by'abahungu n'abakumengo umengo birarekuku okay reka umengo biri un peu légal par rapport kimwe soir ivyo nivyo abantu bishizemo sino ntabihari ntabyo ico wokora no gikora cyo no kora wo gikora sivyo muri entertainment twamaze kubona kenshi banashobora gufata video bari muri utuna turiya sivyo kugira ngo ivyo uzobibona ku bantu bakora muri bank ariko muri entertainment bica binarengana mbere bakadusha no ku master twamenye n'ibintu bisanzwe none bijya n'ibintu bisanzwe gose iyo bintu biba viral bibaye genre hano basanga abastar mukorana mwe hari n'igihe biba bitari abastar ndakubaza ujye mu ujye mu type ujye mu sore yagize mariage n'umugore w'umba imyaka 40 ngaye sinzi umwe mwaje kubaza naje twabajije mugabo ni bari abastar bari bazi bacamenyekana ko rakoze ikintu kidasanzwe urumva rero ikintu cyose ukoze ukidasanzwe ego je kuvyivugira hoze kubera bagiye batari bari muri monde entertainment mwaciye mura ko bakoze ibintu bidasanzwe biyo bigakora ubundi wo muri entertainment wibaza ko yari kubi muri komeye nk'ijya kubera iki ahubwo rero yari kubi inkuru rero ya vrai ibada ko kanda gweze ibaze nka Berenice akundanye na Kiriko ibaze yo nkuru oya nawe imagine yo nkuru Berenice nkuru akundanye na Kiriko niyo bari nkuru irenze nka mutsacha kujumbura niyo akana ngaho ino hanze yoshikaye urumva rero twebwe nikora ko ari abantu kuma tubona naguma niyo utsitaye bibi nkuru oya muga urumva muga usaba yuko ivyo bintu duko baratubeshe no oya hari ibintu abantu bishizemo rero yishizemo ikintu kiba cinshi abantu basigara bumva kumenya nuko yene kimeze cyangira ngo niko muri monde entertainment peut-être biba kenshi ico bivako cyane ni kubera dusanzwe ari twe tuboneka akabaye ikose rero katubwako ariko niyoza mbere hari n'igihe wasanga ropiri iri hanze hari ahantu hari inkuru atari ngaha hari inkuru winjye ugati ahantu urazi ibintu bihabera urazi ibintu bihabera ntabyo muzi mwebwe ko batagira amakabera n'amamikrofone bigaherera muri iyo kampani yabo cyangwa muri iyo domene yabo ubwo twebwe barakora abantu baguma batubona asaba abo muri banki cyangwa barabara taxi usanga batubuze urumva rero abantu bose batubona basigara mu menga atwe dukoze ikintu mana yanjye
yanje kundagenda naka menge si yose menga ni paka abantu bose abimenye umva nta privacy usigara ufise mu menga niyo kuza kantu kagakosa cyo umenga ni ibintu vya grave nka menga no wenyine ubikoze no koze kosa wenyine menga abandi nta makosa bakora oh turi abantu nk'abandi namwe murashaka care ukora iyo kuri kose urumva rero je intama bino vuga mu mwuga wacu intama nizo tukeneye kumenya mu tutubwira neza je sindavyita intambana kora ko ahangeze umuntu aravugwa guhera lundi gushika dimanche guhera cyawe urumva wanse kuvuga yeze mu ndakora ntuco sincamba nitwa fate nka Alice kora ngo bamvuca ngo nitwa Ozi urumva rero witaye ku majambo ku majana bivuze usanga ahubwo wari wowe uri kuri tele wisubiza inyuma ku bantu bazovuga arakanira ukora kubana bazokuvuga uri umuntu ufite umutima woroshe uzobiheba ugitangura urumva uge n'umutima uvyo je nakuziki kure abantu bajya nkabura kubavuga ibi je ibi ntavyo nkora ibi nibiki nibi urumva usange uri kuri yica wewe nyene rero je intabanye je mbona no kwimana siyo ntamamenye je kwitwebwe ni tuko ku masivi online tugiye abakeneye kuzobahozi ari abantu bifuza kubahozi oya jewe intamba mnyifise sinivyo wanashibye intamba mbanaje twe dufise nuko ibintu akazi kacu karacafitwa nk'amega n'imikino urumva nkamega umuntu abari kariryohera nico bituma twabamagara nkamega umuntu abari muri hobby only that nkamega sakazi ko mutezi bakagateza imbere mu muryango cyangwa mu gihugu hangene twebwe tuba dukwiye gucora nitwe tumenya ibintu byacu bimenya canke bisohoka hanze y'igihugu c'est vrai RTNB irahari ubu ntikija ku masosi mugo bwa mbere ntiyari ku masosi abantu bari hanze bamenya makuru yo ngaha biciye kuri twebwe urumva mugo ugasanga twebwe indogo cyo bamenga televiziyo ni RTNB gusa nirema ni sinzi sarama ni bigikora urumva muga twebwe amenga turi babaje bakiri byo kwiftinira bagira ibintu sinzi ko byo kuvumburana kubera ko hari umuntu mwavumbura cyangwa babiri bavumbura ugasanga twese turavumbura sivyo rero je kintu intama bingini ya mbere mbona niyo umuntu ambonye mbara nko muvumbuzi umuntu ambonye mvumenga ndiko nkora byo guftinata nakazi nihaye nk'umwana w'umukobwa kazi narishingiye turi muri leta nkozi leta mvyeyi president wacu adushikariza kurema ubuzi bwacu ntituzoja gusaba akazi zose mu kazi abantu abanyeshuri mesha bakora mu mashurumba nimba naraguha ubwenge nabi ikintu ushoboye ukibyaze nk'umusaruro sivyo uvuga ariko badukurikirana urashobora urabemeza yuko kuba umenyesha makuru w'umukenyezi wakira televiziyo yiwawe irashobora gukubeshaho ikaguha umukate we n'umuryango je nabavuga ati basi bazarara kweza kubije basi niba hari ahantu navuye nkagira ngaha nshobora kuruwa biho nkijyanye isakurya nabonye uzifise birito ni kubera ko hari ahantu navuye uziyaravye bureau nziza mes chers amis je vous l'assure barayize harayibona kuri Simon Vibes igenye yavuye mu byo bwanje atanterano deje hanyene hariho ama ministère aterera abajeune entrepreneur we twaba dushikira ntituri entrepreneur ntiturakoze uyu n'umuntu mwemsi akazi kwemsi ntayirirwa dosama abuzi ngo je kugatundana ama 7 n'iki n'ama diplome he n'ingo yakaka kandi afise umwuga wayi batomuterera muri iyo tana yiwe uri karakora kugira ngo hari ngo aje mwibarabara kandi ikintu kinyica abo boss abo naronse ico gihe byasabe ko nizo kwa afise nifu kugira twara n'abantu utwo uco genero ndeye nifu ugatanga uzurariha ibaze donc ibaze nk'umwemsi ukawufise nifu kazurariha bivanye n'amakinyira mu bisanzwe ugize nifu niho wemeza ko kazi uri kurakora arakazi reka ndakwereka ahantu bakwiye kutubona twe ko nk'amatu ari très important uyu marjane abantu baramaze kumenya sivyo abantu baramaze kumenya ndakora nditeza imbere sivyo une fois ibintu nkora byo foha kora kubura uburyo kora kubura umuntu anteri intege cyangwa kubura ko itari nyuma yanje nisunike mbandanye ntabiheba na wa mukobwa yarafise idea yo gukora ibintu nkaje nokora akiteza imbere urumva avuga ati ozire abantu yarageze yarabivuye mwarabihebye ubasigaye ari umukobwa hari yasigaye yirirwa sinzi asaba amafaranga asankire akwabonje noja kubanda dadatunganya muga mugihe je no bandanya nkatera ntera imbere hari abandi bana hari abo bovuga ati ujye yarateye imbere kora ko yiteje imbere yakoze iki kuri kije nanje nokora nkawe ko kije atombera example je sinje ko wa mwana wa mukobwa babashira ngo turyamane ndaguha iyi ndaguha akazi turyamane ibi ni buronki ibi ariko mve muhira nkoresha ubwenge bwanje impano ufite amaboko yanje niteze imbere teze imbere igihugu canje urumva rero
nico kintu cya mbere kera kimbabaza nk'umuntu umenga amativi n'iyandi nyene ya kera amaze imyaka 10 akora niyo yemewe mugabo Ziana abo muri ko muravuga bazi ko aribo bafana banyu kubera iki abo bari bateza kubikora nibo bafana banyu icyo bituma nibo bafana bene Jo uze kumbya ndaguye nkabangaye inbox. Are you serious? Abo nyene bashobora gufasha ivyo bintu bashobora guterera bashobora. Okay, jenga ndabaha message ngo baza kubaza bazo bari kigani. Yego. Kubera iki muturabira muturunguruka? Kubera iki muturunguruka? Kubera iki mutatura ko mutubona mutadushigikira nk'abandi? Kubera twashigikwa n'abantu mo hanze ngahe wacu bo dushigikira? Kubera iki birirwa baranyagiza ngo ba diaspora banterera dufate nk'iyo $100 nkaba ndakora n'indwi zibiri ariko ngaha hariho ministeri yonshigikira hatera imbere nkavuga ati natejwe imbere y'igihugu canje urumva bakantera intege kwere ki bo turabira mu idirisha gutya kwa musari barabara bimwe ngene birigo president adushishikariza twe twashoboye kutaba ico atubwira tugashira mu ngiro impanuro ziwe tukiteza imbere nk'abana abana b'abakobwa yego cyane cyane kubera iki batobiha agaciro kavuga ati aba bana hamwe bo bandanyo kuboteza imbere bimwe two turakora amafaranga bigatanga mu mabanje sinzi abanyene boshaka kuvuga ijambo rikagira agaciro kubera ko hari ahantu bavuye n'ahantu bageze urumva ivyo ntari sino amajambo abantu bavuga cyangwa ibikini baravuga vraiment uwase kuvuga heze mu mudanyina je bazovuge nikorere sivyo mugasha mwe muvuga neza niko bibaza televiziyo ntibanyivye yoze ko yibwe n'abantu n'abaheta urumva barayivye tamarindwi zibiri n'abatsindaga umuntu yankoreye ko ninde namugize ikijeyo n'umuheta urumva abantu bose baba bakunda ibintu ukora hari abantu babakora kuvuga ati aha kaja ngaha tugafyondera ngahanya urumva atera imbere tumufyondera ngaha kubera ko sinzi tufise problem ko abandi ntidukunda ko abundi ntatera imbere kandi nico kintu mbona kidusubiza inyuma ko umuntu agize ngo aravyura umutwe kugira amusubize hasi umuntu avye umutwe arukwe ni question ya jalousie ni question ya je nibaza ko dufise ingorane sinajalousie gusa ni mama la ya jalousie nzigo kuko iyo jalousie irateye ubwoba urumva nimba uri umurundi kazi ukabona ko ari umuntu agira ateza imbere igihugu cawe cakwibarutse kore ki wokumva ko mushira hasi utumugara ati ega nanje shakura ikintu nkiki inge canke shakura ikintu manura mbwira ingene wabigenje kugira ngo mugapana ngo uyu nzomushira hasi ushira hasi gutetera wandugije kaje nidugije je nyene Imana ni iduza kandi ingene vyigenze rero tugire esprit yo gufashanya nk'abarundi umuntu agize ikintu cyo teza imbere igihugu urumva utamushigikiye hora umusengere sivyo hora umusengere niyatera imbere maybe nawe uzoshikirwa no abwo turakwegana rega je nteye imbere banago maybe abantu nka 10 bankikuje nabo batimba uzi gituma kuko shonje nguma nza kugusaba nguma nza kukubwira ndakuveko reka nanje ndo kugira ndakuveko reka ndo ibaza umuntu espoir amaze gusaba ideni sivyo espoir shaje muri imisi kuri vyanse imparase nka nimire sivyo hama nzoya guha dimanche agira ntayaguha nca mugwana wagwanko kugira rero umuntu ntaze kukuvuruga agusaba amahera mufata tera imbere aguha amahoro guha amahoro afashe n'abandi kwanza ivyo basivyoroshe baza sindaguha akazi basindaguha amahoro amina nibaza ko bariko baradukurikirana bavyumvise kandi uzinda navyemeye abafana banyu ndafise bangaye nka batanu bandungikire mu maje nukuri ndabaguha ndabaza impamvu bandunguruka nibazeka hanyuma Bernice nawe duse n'abarangiza ku ntambamizi hari n'ingene zo turi ku muti mu ba artiste chanteuse twebwe intambamye hanini nuko abantu badufata ariko iyo je naje maze kugera ko kwirengana kuko abantu bafata sivyo nitaye bagufata gute keshi babona umenga uri gitabanga wataye umuco canke wabuze cyo ukora nawe vraiment uririmba karanga abantu bavuga rero iminwa yabo ni hata n'umuntu aririmba karanga hari ibintu byinshi kuko nasanze abantu bavuga abagutuka ntibagutorera hajyari sinzi foto nari na postinze bisihembe ngo none ngo ivyo ukora ngo nihembe ngo bihuriye bazi ntibabura hano bagukura uravyihanganira gusa ukabandanya ikindi
dukunda guhura naco ni ubushobozi buke bwa management kuko management zifasha abakobwa zigomba gukora cyane kuko abahungu bobo hariho nibaza muri ubu Burundi ubugero menga baba barashitseko ariko management nyinshi dufise mu Burundi hari igihe usanga badatahura akazi ariko umukobwa wanashaka n'umuntu iyo upanze akazi neza biroroshe kumubwira umustar biroroshe kumubyaza amafaranga ariko keshi ukunda gusanga abariko barakorana n'abakobwa batamenya akazi neza bariko barakora ari ngiye bagahindukiza uretse no yaba gahindukiza akazi ho usanga keshi hariho urugero batazi ako kazi iyo kava niyo kaje ugaca usanga rero amartiste w'umukobwa arafise talent arafise courage mugabo timu yiwe iramwicarika iramubuza gutera imbere ikindi dukunda guhura muri management yawe ni sawa je novuga pour le moment c'est bon twitunganya neza hama ikindi naco dukunda guhura naco ni kubijanye n'ibintu by'amakonta keshi abaririmbyikazi usanga batabaye agaciro cyo kimwe n'abahungu ukiyumvira icyo kintu uwo mungu aza gukora kuri stage ushobora nagasuzuguro nyene canke nimwe mutarakora kugira ushobora gushikira abahungu n'ubu unyezana umuhungu tuje kuri stage nandusha ndemera urakazi je nabwo bafise simvuze hari abo bita ngo na regent ariko mvuga ati basa abantu turi mu rugero rumwe baze tuvuze hanyuma nibabona yuko bakwiye guhembwa cyane cyangwa bagatumirwa Jesse inumiwe nta kundi urubanza zogwaciye hariho akantu k'agasuzuguro umenga koga hari public yozana koga nibikaza kwerekana kuri stage ariko ahandi bamaze kubitahura ndagoya baramenya ati isho itari nk'umukobwa n'ikibazo nibaza rero gusa usanga hari akantu k'agasuzuguro kakihari mu bijanye n'amakontra agiye atandukanye niyo babahaye amahera mpora numva ngo burya ngo bamuhaye menshi ngo mugabo buriya nawe ngo bace bamuha makeyi aho rero bavuze umukobwa ukiyumvira none ujya kumenga nawe ntawe utaramurusha aramenyekana kandi mbona na Luke dawe nyamba afite kuri Luke na Luke ntayo murusha byagenze gute none nkavuga ni ibintu n'akarenganyo araho ukuntu usanga nyene harimo akarenganyo ikindi naco ndabagaruke ko namwe nyene muri media muri media turi benshi mu biganiro benshi muri media gira Marjolaine na Nunze gira Marjolaine ega ni liko ari baki si kesi uko ari baki ahubwo batera kamu babijemwe bagende nari nkikubwira intambamye rero bari bake siyo ngorane ariko kandi naje nyine nkacangaruka ku bakobwa hariho ukungene turi forme et informé turakeneye kuronka ubumenyi mu bijanye na entertainment kuko wewe fata nka Bernice avuye Karusi arakorotse Bujumbura nta kintu kimwatsi arashitse ngaha yego rafise tani none azomenya ngo kugira ngo uronke iganiro bigenda gute bazomenya ngo manager ajeje gira kuvuga uwo bikora ninde ababikora mu bisanzwe abantu bose bazi ko bashira imitahe muri entertainment bashira no mutahe muri formation y'abartiste sabakobwa gusa kuko ndazi neza yuko n'uyu munsi nyene n'igitubuza amakontra badika inyuma y'igihugu kesho usanga kutamenya kutaronka ibintu biva kutamenya byose ugaca usanga twama twiri kwidoga ariko ugasanga hari ibintu tutazi bivuye kuri management bivuye ko natwe ubwenge bwacu mu bijanye n'ibyo hari aho bigarukira muri journalisme nyene ngira nawe ne bararabata abantu hari ibintu batazi sinkeneye kumutumira naco yoza kumbwira uzizura mutumira Berenice oya aramaze arantumira yo Marjozo wamutumira Berenice twarakoranye uri kubibwira abahungu rero janze banda batumira bose tumaze gukira ikiganiro c'abakobwa urakibonye girlfriend ikindi nibaza ko batazi ko ari abakobwa donner impact ku bakobwa babiyerekane bavuga ibyo bashaka bidefure urumuna bariho abaririmbyi urakorana Marjozo hari umuntu mwenza mutumira
ego jewe nari twabukirimo Berenice muri Amical des Musiciens nije ntwara kandi uri mu batwara ndiko ndaraba abakobwa ndarengerwa ni babiri oya si babiri ahubwo ni Berenice wenyine ni benshi abakobwa ubu unye dufate muri komite ya Amical muri benshi cyane ni wewe wenyine abarinzi b'abakobwa abarinzi b'abakobwa bo ni benshi ibujumbura ndakora repertoire nkabona ni vingtaine noneho abantu mu maradiyo muhora mubumva indirimbo zabo murazizi shavuga arabo bakora igano na Idris nuko agiye hari abantu bo baririmbye kazi wanashaka nubwo ego baracatangura cyane amaze n'imisi bakora ubwo sibo bitinyaga ga Berenice oya ntibitinya mubisanga ko kara akazi ka manager manager ni wagenda gusa kuravuga yuko bakwiye kwitunganya abatabafise nabo abatabafise biragoye ko batera imbere ndakubwiye aho muzi kugeze ubu kwisi udafise manager kugira utera imbere n'ibintu kwanza sinibaza ko binabaho byo nakunda reka bakunzi ba Ihuriro TV bakunzi ba ePublic TV namwebwe mwese muko badukurikira muri hirya no hino reka duse n'abasozera kino kiganiro duhereye kwa Berenice kino kiganiro twagikoze muri cadre yo gucelebra fete yanyu y'abakenyezi turimo ku kwezi kose indwi yose Berenice akajambo ubwira abandi bakobwa abandi bakenyezi bari muri ino entertainment kuri no munsi mukuru wabo naka kajambo kambere no bwira nuko batoshika intege internet irahari urashaka kugira ibyo ukeneye byose urashaka kubaza umugenzi ati iki kintu sindakizi womfasha ntutinye ngo wamuri muri yanzu yawe utekereje ngo bizosanga ngaha umuziki bisa kurondera bisa gukreya bisaba ko ubyitaho bikunda ndababwira ntibacike intege bakore cyane wakoze ushaka kubona mu producteur aragushimye muragize kontra murakoze cyangwa mu manager kwanza mu manager na wewe ushaka kumurondera naco cyakabi nagomba ndababwira bagerageza kurondera umuntu abafasha mu manager simpaka ngo wa undazwi cyane ngo ngwiki oya nujya muntu ubona neza ko icambera gutahura ahura akazi ka ikindi ashaka kugira sacrifice gukora ibintu byawe wowe ndakubwira ati wowe genda muri studio je ndagiye hariya kwa gusabira ikiganiro ndagiye gutwara indirimbo hariya ya ngano umuntu ateza kuba afite ama contact akabazi uzi ko bazinanye ngano no kuza kwa hoje ashobora kuba adufise contact nyinshi akazi kuvuga abazi kuvuga ashobora kwenteresa abantu akaza akamubwira uzi akamuha egara baririmbyi nawe ushobora kuvuga ati nawe nk'umuntu yakambwira kiragenze urumva uzi musashora kwanka muga Chris ya sister Chris azote kavuga ati umuntu kuvahereye ambwira kandi umva hari ibintu bisaba kubandana niko bavuga kubandana bakwangire mu kubandanya we sister kujika bebe umuntu afise ama contact umva ntibabigwa ku isahani sasa hashi ujya muntu wewe wibaza yuko ujya muntu wewe wibaza ngo urafise ama contact adatahura passion yawe adatahura umuziki wawe naco muzokorana yego contact arazifise mugabo ntazomenya ingena kudefanda we nka wewe rero ufise iyo nuzuratahura ko ari bisa birakenewe ko umuntu aba afise ujya muntu amufasha muri career yiwe amuhanura ati ujya ngaha wewe uri kugenda nabi iyi ndirimbo burya ntituyihereko habwo yayindi yo dufasha kugira ngaha ari ujya muntu mukorana muvugana kenshi niwe ashaka kugeza kure nundi kurondera umuntu akaze oyaye gusa rondera ujya muntu agutahura kuko wakaze zona kugora no kumuhera muga ujya muntu agutahura mukurana ni byiza azotahura ko atamuhera ufise muga bakore kugira ngo yamuhera aboneke kugira ngo rero ndabwe ati ntibacike intege cya kabiri kuko barondera umuntu amufasha mu bikorwa byabo nico novuga gikomeye gihambaye kudacika intege je nanje namaze kubisubira kandi abisubiremo ni kugira ngo ubandanye urondera creya hanyuma rondera amenya handi bikorwa gute bagezehe nizi style zigezweho nihe muri rimbyanye spirani umva bagira ama recherche
Okay, Oziana namwe akajambo ku bandi bakenyezi yaba bari abakobwa bari bashaka kuba abamenyesha makuru nkawe bate ari abantu bifuza kuba Ozi ari abantu bifuza kuba Berenice ari abantu bifuza kuba Marjolaine abo bakobwa bagira ico babwiye bo icambere nta muntu ifurije kuba jewe ni nshaka ko umuntu yobawe bawewe niyo uzotera imbere ko jera ko tamuntu umwe ndaba ngira mbe naka ngira nkore nka naka wo ago ndabira ko maybe unyigire ko mbwa ntushaka kuba jewe ko nta muntu ashobora kuba uwundi kindi naco nuko nkuko Berenice yabivuze nimba ufise impano iranse ivyo nabavuga buri gihe iranse hama maybe uzomenyera indani ko ariyo yawe canke atari utinjiye mu nshaka si ariko canke atari gwawe hari aho twataranganye ngo babihevye ko babonye ko ibintu by'iwabo nimba narabandanyije no kurabonye ko ari ivy'iwanje ariyo mpano yanje ngo bijamo gutega Oziana Nyoroshe kubijamo bisaba yuko mu stage cyangwa ndaka mu stage yego kurondera ama stage yego nese uko bakora no radio he nyuma nari mbwa badasaba stage bakora imisi ngahe canke n'abarameze bagakundwa canke bika canke bika nivyo novuga hama amajambo ntibayiteho umuryango urashaka kwankira ati ivyo bintu yemo nivyo nivyo ubofage gutunganya natwe natugera duje tukara mbira ati wowe ukazi gumukora durende imaginana dimire ndabona utahanye ati ndakazi kabona gaje amezi mois 2 mois 3 mois ambira barabona yuko isosi siboneka tuza taje umunsi bizonze jure uyu munsi rajya bulete ya Ozi uhari gihe abari mu bajamo bazara bakabwira abagabo bagenzi bi mwana wanje wanze n'umujournaliste arakaze Mwana mumubona mugati muzee ushakubali mzee nivyo n'umuryango w'ugiye yasugutara gusuguitira mu cuzobejo ni wewe ukwe kwitira mu cuzobejo urumva umuntu ashaka agukunda yuvumenga ibintu by'imwe bizogutesha umwanya cyangwa bizoguteza gutera imbere bigutevye ariko bigushikane hakunyaruka hama ejo tugira fyu ofu mugenda gahoro ugashika neza imbere haba havuga ati ngo hako gutangura neza ugaheza na kumutangura nabi neza izo bavuga rero nibaza ko ari impano nosigira abakobwa canke abigeme canke abakenyezi C'est ça, Marjolaine, nawe tusozira akajambo pour le 8 mars. Akajambo novuga premièrement ikintu ushaka kwanza kugira sako le 8 mars iyo tuvuze ibintu by'abakobwa canke abagore on a tendance yo kunongo tu compare n'abagabo. C'est pas question ya comparaison y'abagabo. Twebwe nta comparaison nta naho bizofa binganya. Même zijya pourcentage je suis même pas d'accord. Urumva ngo pourcentage y'abagore abandi twebwe tushaka kwikompara. On n'a pas besoin. Umukobwa se koranyumva nuwiyumve yuko tu dois te comparer umugabo ahubwo wewe uri unique muri yo weyi wawe urumva wewe tu es belle uri mu MC uri mu journaliste uri mu mama uri mu sœur sibyo ukora muri banki ukora donc wewe uri mwiza witwa wa mwigeme afise amatache ajya amatache menshi atandukanye sibyo yaba uri ku kazi ugeze muhira ukaba mama ukaba une sœur ukaba inde hajya niho uri unique niho uri mwiza niho utandukanye n'ujya mugabo donc tu n'as pas besoin à te comparer à un homme ico ndi kimwe ica kabiri naco nagira mamagare n'abantu badukurikirana afise ivyo donc abadufasha abo dufasha nabo dushigikiye mu bisanzwe umwigeme yitwaye neza kandi ugahana agaciro akazi kiwiwe business yinjiza uti gute kuko umukobwa hari ukuntu muri we afise ya sens ya response yo kudahemuka nk'ubu nkaje nk'umwe mbanzi yuko mfise akazi abahungu usanga ari sinikudagira ko gucegwa ko gukoshona mugabo ni gake abakobwa bizo bibashikira usanga ari umuntu ari ponctuel de nature urumva usanga avuga ati programme ndayigendesha kujye nyene usanga na kenshi na collaboration y'umukobwa iyo muri ko murayaga mu kazi usanga bivyoroha hatana cyane urumva bisigura iki burya uri umuntu aciye ubwenge azi no gukoresha ikintu n'umukobwa ari responsable burya umukobwa ni business yinjiza kuko n'umwanya birashobora gukunda mukajana nawo hama ikindi naco navuga ca gatatu turakeneye union entre femmes kuko ntaba abakobwa nitwemerana kuko nta kuntu umuhungu aduze gukwemera deja mu hagati mutemerana kuko hari ukuntu nzoja kuvuga Ozi
namba ari yoza nanje ivyo novyikorera Marjolaine abakobwa oya ivyo birazwi yuko abakobwa mutemerana voilà so rero jewe basi reka basi nimba ivyo nkora ntakora muri domaine yawe cyane basi shigikira kora n'umukobwa ico cyonyene kirakwiye uvuga uti nje ndamuhaye ijwi nka kurya kuntu usanga mu matora atujye n'umugore ngenda muhijwe kwa oya ivyo hari umuntu yavuze ati umunsi vyogira yuko abagore batura abagore nta mugabo yisura gutwara nta mugabo ati mwari bizopfa bikunze ngo kubera iki kubera mutemerana donc ico kintu kiracadushize hasi kuko tant que dukeneye gushika kwindi ntambwe on a besoin ko ijya unité turakeneye ko ijya union ijya unité hagati yacu ya complicité entre femmes kumva yuko je bamvuze nabi hari ukuntu hari inkuru mbizi kandi ugasanga ozikora mu marama canke Marjolaine hari ukuntu ncambu wa mbere kumenyekanisha iyo nkuru est-ce ndi ngaho kugira ntangaze kibi canke ndi ngaho kugira ntangaze ciza menya yuko ozi hasirikiye ifoto kanaka kwishira kuri statut yo ozi wakoze ntaco biza kuzana ahubwo kumusanga inbox nkamubaza canke nkamwegera nkamuba hafi kuko turi abantu nuko kumubwira ati uravyumva donc tureke kuba ubutumwa bw'inkuru mbi abatumwa b'inkuru mbi sivyo ahubwo dutangaza iciza kuko ivyiza ni vyinshi nka kujya muri blanc wambaye impuzu yera ijya tashe niyubona ngo yongo witaye ko mwisombe impuzu yose irera mugabo wabonye kajya gatashe no vuga ati iyo shati wambaye iratesirera kajya kantu ka blanc uvuga ati uzoca utwara iyi ntihagera kuyimesa uyishire muri eau de javel apana kucuvuga ati nguri ngo ugatashe uzokaja na hehe dejo uri plan destabiliza urumva utuma ntagenda rero ico nico novuga ati habe ya unité na union donc hagati y'abagore haba ikindi naco nabo bantu baduhubuzi bagerageze donc kuduha valeur habe na union hagati y'aba MC nakijya kintu cyo kubona ngo umu MC w'umukobwa yoza gusegonda sivyo umengo aza umva ngo hari mu MC ngo naka ngo amena naka ngo amengo na voilà ariko piko Darlene Sarah naye nafa ngo MC vizuri yakora MC neza cyane ariho Marjolaine ariho Darlene Sarah ariho nabandi bakobwa benshi nuyunga banikita nuyunga ba Elodika bose babikora neza umengo uje kuba secondaire sivyo rero kuba secondaire inamba mino kucushanga bwazi ngo yo kora uje ngo donc we tugize ngo tutugwanguma ngo yari musi yaya ni iki kinaza gukora hajya kusanga ari je kenshi je bya bindi byose ndiko nababwira abonye muri muravuga nibo bahora babara voilà cyo gasanga umuntu urakoze ubikora ngo twizere kubaza kugira ico ubikora neza ndakugwaye ngoya sasa kupatie akupatieti siku gani kwa uzanga anakufanya akompanye kama filti ku busheti akakumbwira aguma gukomera mashi ndakunda ukuntu bikora urabizi kandi ugasanga nawe nyene arategura ibitera mu mbwa ndakunda ukuntu bikora ndakunda ukuntu bikora nituyijya sio wali maraki silipagi mazoea mtoto nasikia sivaragi rero iyo ndakunda ukuntu bikora c'est vrai ça encourage ariko giricukuti uyu munsi uvuge ndakunda ukuntu bikora ejo uvuga uti urabona Jeff Saya canke ukuntu kunuko donc tutizanye imbere reka rero tubashimire mwese mwako muradukurikira mwumvise ko byari byinshi nitware kubeza ariko bitari bike mwavyumvise ico mwokora bavuze bitari bike ko basaba yuko mubatera intege barasaba yuko ayo majambo muyagabanya mukayareka canke bikagenda iyo byagiye abakobwa nabigeme muri ko murakora muri entertainment mukashobora gukora mu bumwe kugira ngo nivyo mukoze bishobore gushika kure yashobotse Marjolaine ndagushimire ku mwanya waduhaye kuri Ihuriro TV ndagushimiye cyane kuri kano kanya no kwexprima ivy'agaciro Raja kwidefone. Urakoze ramyozi ku kanya mwaduhaye kuri Ihuriro TV twabasanze mu kazi kenshi mutubari. Nakudiye. Nakazi komeje kuvuga iki nakazi gakomeye. Nakoze. Ntarazi ma programme nahite kora mvuga. David. Nawe Berenice ndakushimire cyane nawe nagukuye muri studio uri kurakora indirimbo. Ego cyane ndabashimiye ko mwanyiyumviriye ko bwa mbere dukoranye ku Ihuriro. Abwira nti mubikora neza. Murakoze cyane. Reka tubashimire namwe mu muradukurikirana Espoir B5 ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire bye bye. Bye.